b'abapatiri b'abapadiri b'aba Schoenstatt babateguriye igikorane cy'agakura citiriwe Freude concert ikabije ku nshuro ya mbere. Ico gikorane c'umuziki w'ikibiriraho live music cimboneka rimwe kizuba kiremeshejwe n'ibihanganye mu muziki bifise amajwi guterura wicariye akagushikana mu gicu c'umunezero harimo igihanganye mukunda cyane Nish. C'est mon cœur sur terre, alors mon silence t'adore. Ibi mvuga nivyo n'abandi mukunda nka Gitabu, Samedi, Abaririmvyi Armel, tchala, MC Alan hamwe na DJ Frankis. Ni kuri wa 12 ukwezi kw'indwi uyu mwaka nyene kuri Jardin d'Océan hafi ya Mont Gikungu igihe cy'isaha 10 z'umuhingamo. Akabijya rero hazuba kandi hari na promotion ku binyobwa n'ibifungurwa vyose. Nibutangwe kuba muri uwo munezero w'umuhezagiro udasanzwe na y'ibiciro ni nko ku buntu. Hello, yes ani Nish nagomba kandi kubemvita muri evenement yitwa Freude concert izobera muri Jardin d'Océan aharuguru ya Mont mu Gikungu canke mu Gihosha ni hagati ya Gikungu na Gihosha. Anyway, nzoba ndahari ni jewe Nish mama ndi kumwe na band iryoshe cyane iryoshe ibirori. Hazoba harimo na Gitabo muzi muri arena n'ahandi ma band menshi. Hazoba harimo n'abandi ba musiciens beaucoup. Rero turabatumiye cyane kwinjira ni 5,000 yonyene 5,000 gusa ibihumbi bitaro by'amarundi. Ni le 12 juillet 2025 donc itariki 12 z'ukwindwi uyu mwaka nyene. Murahawe ikaze muri benshi gose tubaheze ibintu biri VIP ibintu biri tokostic. Karibu cyane, merci beaucoup. Hello my people, nagomba ndabatumire cyane muri concert izoba ku itariki 12 mukakaro azoba ari ngaha nyene muri Jardin d'Océan Freude concert. Tuzoryoherwa cyane nanje niho nzoba ndi misa Gitabu, tuzotabura umuziki mwiza uryoshe cyane. Hazoba hari n'abandi benshi cyane, tuzoba turi kumwe na Nish yeye azoba ari ibintu biryoshe cyane. Muratumiwe cyane, ntimuze musiga abana banyu abamama, nta bintu byo gufyina abajene. Karibu turyoherwe, hazoba hari kila kitu, pombe za boke za royale, tuzoryoherwa vraiment. Bienvenue, muzoba muri kumwe nanje Gitabu na Nish bose bazoba bahari kugira ngo duteramane. Karibu cyane. Bonjour, bonsoir la famille, moi c'est tchala, votre chanteuse que vous aimez beaucoup. Nilipenda juste kuwakaribisha le 12 Jardin d'Océan, tukutanane pamoja na 16h juste. Tutakuwa na bastar ba mingi sana, bastar ba bien. Tutanyonga biuno takatika, tutashuka malinga. Oh, vous les Congolais, donc je sais très bien que munapenda kukatika. Hein? Vous savez ça? Merci beaucoup. Donc, à partir de 16h, nous commençons. Donc, au Kitchele, on a commencé kila kitu. Merci beaucoup. Bisous. Ça sera un bon moment agréable. Vous serez très contents. Il y aura beaucoup de gens. Il y aura vraiment de bonnes choses. On a bien préparé les choses. Bienvenue le 10 juillet. Le rendez-vous, c'est ici, au Jardin d'Océan. Vous voyez que vraiment, c'est une bonne place. On a déjà commencé à préparer l'endroit. Bienvenue tous.